Mwiriwe neza mwese muriko murankurikirana, nizere yuko mumeze neza. Muri kano kanya nari nifuje ko dufashanya ikijanye n'ingene umuntu ashobora gukura amafaranga yiwe ari kuri Trust Wallet, hanyuma akashobora kuyashira muri Binance. Trust Wallet akayavana ngaha hanyuma akayerekeza muri Binance ngaha muri make akora urugendo ruva ngaha ruza ngaha, nk'uko ashobora gukora uruva hano ruza hano. Rero reka turabe ingene ushobora kuyakura muri Trust Wallet. Ni ukuvuga ico dukora n'ikihe, tuja muri Binance aho tugomba kuyashira, tukatsa Binance yacu murabibona, sinja muri birebire, jewe aha ndondera adresse ngomba kurungikako amafaranga. Iyo adresse nayo ndayikura hano muri portefeuille, murahabona aha portefeuille ngiyi ngaha hasi ngaha niho nshonda. Urabona ibica biza, ndashobora guca nja aya muri sport, aha muri kano kantu, hanyuma nkaca ndahashonda. Murabibona haraza ubwoko bwinshi bw'amamone, canke se iyo ataje biba bivanye na rezo kenshi. Jewe rero nagomba gukoresha iyi nyene iri hano, BUSDT. BUSD. Rero iyi ni nk'uko ntokoresha nk'iyi, nkakoresha n'izindi. Hariho izindi ziba ziri hano, urashobora kugira recherche ukazirondera. Nk'akarorero nk'ubu ndashobora gufuta nkironderera BNB, ndabibona nkagira gutya BNB, murabona yuko iciza. Nkuko nyene n'izindi zishobora kuza. Ubu rero jewe iyo nshaka ni iya BUSD. Nshaka adresse gusa nca nshondako, hanyuma murabona kubera ngomba nkore ikintu bita depo, ni ukuvuga ngomba nzanemwo amafaranga. Rero nca nfyonda ngaha handitse kuri depo, aha murabibona. Hanyuma hano rero bisaba kwicunga cane, aya n'amarezo. Urabona iyi ni BNB Smart Chain, iyi n'iyindi rezo, iyi n'iyindi rezo, iyi n'iyindi rezo, hariho n'izindi. Aya ndaza gufata iyi ya mbere kubera nzi neza yuko amafaranga ngomba nzane avuye muri portefeuille ya Trust Wallet. Irya token, iyi token ya BUSD hariya ikoresha ino rezo. Jewe rero ndaheza nkashonda aha nyene, hanyuma nkaheza nkagira copie. Copie naka nkatwara ino adresse gusa. Nca mera nk'uwuvayo mugabo sinsubira inyuma, kirazira gusubira inyuma. Uravayo hahandi ufyonda irya tushe yawe yo kwiyo telefone yawe hagati gutya, hama rero nkinjira muri Trust Wallet. Kubera Trust Wallet ifise imvo y'umutekano, ifise securite, aha ibi ndiko nderekana murashobora kuba mutariko murabibona, mugabo ico nkora n'ikihe, ngiye kuraba ya mone yanje yitwa BUSD token. Sinzi ko mubibona, ngiyi maze kuyitora ndayishirako, hanyuma nkaca nshira kuri envoyer, hanyuma nkagira coller ya adresse yanje na copie hariya iciza, nkaca nshiramwo amafaranga nkeneye. Jewe ndashizemwo idolari zibiri, $2. Hanyuma maze gushiramwo $2 ndafyonda ino hejuru ahantu handitse ngo continue.
mushobora kuba mutariko murabibona. Nshonze kuri continue gutya baranyereka munsi ngo assurez-vous que le destinataire prend en charge BUSD token ou sera entraînera une perte. Bisigura yuko banza umenye yuko amafaranga ahantu yarungitse haza gukorana n'iyi rezo, kuko uwushije rezo ushobora gutakaza amafaranga yawe. Hanyuma bisaba kandi ko uba ufise amafaranga muri BNB. Aha nyene muri token ya BNB bisaba ko uba ufisemo udufaranga, kuko niho bakata frais de transaction. Aha rero ikintu gisigaye nuko nshonda hano kuri confirme, mu gihe mba nizeye yuko aho agiye ariho. Ndahashonje baransaba modo pass, bansaba modo pass, hanyuma ahashiramo murabibona, hanyuma amafaranga akaba agiye. Nabona yuko transaction iri en cours. Yego, aha ukuvuga yuko iba iri en cours kubera kano kantu ngaha mubona. Eka tubandanye amafaranga namara gushika. Ngarutse hano muri Trust Wallet yanje murabibona neza yuko aha nge nkoremwo imfunguruzo. Murabona neza yuko aha banyereka yuko amafaranga yamaze kugenda ari 70. Murabona yuko ubu hariyo 18. Murabibona ndavye kuri ya transaction yanje gutya nkayishondako gutya, ndabona yuko stati termine. Murabona ngaha bisigura yuko amafaranga yagiye. Amafaranga yagiye hehe? Yagiye muri Binance. Murabona yuko message Binance yamaze kunyereka yuko igize reception. Murabona ngaha Binance yamaze kuvyerekana. Rero aha ndashobora kwinjira muri Binance, murabibona, kwinjira muri Binance yanje. Urabona yuko amafaranga aba yashitse muri Binance. Amafaranga aba yashitse muri Binance, niko murabibona. Ni ngaha ngaya BUSD. Urabibona amafaranga rero ndashobora kuyakoresha icyo nshaka. Nkaha ndashobora kuyahindura muri Tron, ndashobora kuyahindura muri BNB, ndashobora kuyahindura muri USDT, nkaheza nkayarungika iyo nshaka. Mugabo kubera yuko ari dolari zibiri ntibikunda, bisaba idolari 10. Murakoze.